Je naradandaje itabi mugabo rya company je n'amagi cigarette uravyumva cigarette mvuze cigarette abantu bakera barabitahura hari ibintu by'ama supermarché ibintu by'ama S mipaka y'itabi wasanga ariko nka 20 francs uza kungukako sinibuka iparete y'amagi ngo yunguka ngahe ariko nyene numva haba ariko ni karanga ndoto zanje urara ukuntu abantu bifuza kuja i Buraya je nanje nifuza kumanuka i Bujumbura kubera abona umuntu avuye i Bujumbura abona menga azambaye style nziza yateye freshere yimwishije agacube nkavuga ni nanje ninakura zomanuka i Bujumbura nje muri town nyene ndahaye ngene bimeze urashitse Bujumbura harakunyuzuye urabatijwe nkuko babivuze wabanije udandaza ya cigarette nko ku rugero uriko uharugwa mu bantu tutoharwa ko yo baratanguye mu buzima nka buriya watanguriyemo uvuze ati ndatanguye jewe nka Oscar watanguje umutangana gute je isoko ihiye nari yakiriye natanguye A0 je narahije ibintu mu isoko bashe central nanajya narahije ibintu natanguye A0 rero narabonye yuko umuntu ashaka kujya mara umutunzi no munsi bugaca ari umukene ninumva ashaka kujya akantu nkabona umufuko wanje uramplementa ko yajya akantu karyoshe naba ashaka kuguta gusa numvirize guya ko kantu nzokarya ndugu yangu kazobona umuntu wese yahereye hasi kabona udufaranga twiwiwe kazobona arose n'ikintu ajya zomureke yirire abarapambanye nashimye gukora n'abastari kubera ko nabona ko ari yo nzira nziza yo gupromotinga akazi ko abastari nabo bafise inivoix ishika kure hama kandi ibikorwa byabo bishika kure hama kandi n'abantu bari celeb n'abantu bakundwa no kabaye mfise amafaranga muziki je no shaka amafaranga harimo ikintu Imana nivyo ivyo kandi vuba cyane ndabirindiriye abastari baragufata icitegereza kubera ni kimwe natangura ndakubaza kubera impanuro ukuntu ubafasha muri make impanuro baha ukuntu begera ukuntu baba hafi cyane gose ni kuvuga uri icitegerezo cabo gose nk'akabazo no kubaza gatonya kamatsiko abastari bari mu batumye ibintu vyawe bigugwa cyane ugeranje no mu misi no mu myaka ya kera mwiriwe canke mwaramutse bivaye naho muherereye abari mu bihugu bitandukanye haba mu Burundi haba za Amerika Canada Australia n'ahandi no muri Europe hose reka ndabaramutse yaba ari wewe uri mu bihe bitameze neza yaba uri mu bihe vyiza canke bibi no kwihangana waba uri mu bihe bibi uri mu bihe vyiza naho no gushima Imana uko biri kose nkuko mwabibonye rero uno musi twongeye gusohoka muri studio ubugira kandi aho nabemere kuzandabazanira abantrepreneur batandukanye canke abikorera ivyabo abakora ibikorwa mvabwenge abakora imirimo yo kwihangira ibikorwa mu kwiteza imbere nkuko mwabibonye no musi rero turi kumwe n'umutumire adasanzwe umutumire novuga yuko ari mu bantu bariko barafasha benshi cyane mu gwaruka uno musi nkuko mwabibonye basanzwe bamuzi ku mazina ya Oscar Fashion aho yagiye arafasha benshi aho adahengeshanya kuba hafi y'ugwaruka uno musi rero twashase intahe yiwe kumbure ize kugira ico yigishije muri bamwe mu gwaruka cyane mu baza kudukurikirana baba bakuze baba bato reka rero tumwakire kuri Buja Town TV nkuko bisanzwe mu bimenyereye mikro ya mbere abari jewe Raj mikro nayigira kabiri ibifise umutumire turakwakiri murakoze cyane ego turamutse abayikora turaba canke badukurikirana haba mu Burundi canke hanze y'u Burundi mu bihugu bitandukanye Europe canke Etazini ya tukita amahoro y'Imana bane nabo abavyutse arabo kumbure usanga nabo aya masaha bwije canke ari ku murango nka twebwe ego reka tubaramutse bose tubabwira tuti
yambu cyane. Oscar Fashion niyo mazina yawe bakuziko. Nk'ikibazo ca mbere Oscar Fashion ninde? Oscar Fashion umuntu kesha kunze kuvuga ngo nabagwiza atunga. Ariko jewe mba mbona umenga izina umugwiza atunga n'umuntu rikomeye cyane canke ryagutse cyane bivanye n'insiguro umwe wese ashaka kuriha. Ariko icyo natahuye muri ubu buzima umuntu wese ashoboye kwibeshaho, yego, pako ategemiye ku bandi canke agakora utuntu twiwiwe kadutunganya neza. Kuri jewe nubwo biba umuntu avuga ngo umuntu ngo arakomeye cyane ntabamubeshe. Yego yego. Oscar Fashion, kuri wewe kwihangira imirimo ni iki? Kuri jewe kwihangira imirimo, yego, d'abord bivana n'ingene umuntu aba yarakuze. Kenshi iyo uri nk'umwana wakuriye mu muryango ufite ababyeyi bakwiye, kagirirwa ibakwe ryo kwiga amashuri, yego, mato canke ayisumbuye canke na kaminuza, hari igihe umenga muri vision yawe harimo ahanini ingene abavyeyi bagenda bakoriyante, yego, bitandukanye n'umuntu aba yarakuze nk'imfuvyi canke yarakuriye mu buzima bugoye nkabwo twakuriyemwo. Usanga ibintu byose ari wewe wiyumvira hama ugategereza gutora inyishu y'ibibazo ufise. Nibaza ko n'abantu babiri baba batandukanye. Yego, yego. Tukiri ngaho nyine uravuze iby'ubuto, uravuze gukura, ubuze umuntu aba yaraciyemwo. Ubuto bwawe bwari bumeze gute? Tuyagire. Jewe ndi umwana nkuko maze kubivuga n'ahandi. Yego. Sinagiriwe amahirwe yo gukura mbona abavyeyi banje bose canke yego bose n'abantu n'abavuga twatandukanye bakiri bato. Hama rero muri ico gihe urumva ntubukibayeho, ubuzima buba buhindutse. Yego. Buba buhindutse kubera ko ni wowe ubayo nka wewe nyene. Icyo uzoba ikijanye n'akazoza kiwawe ni utanga guciyumvira. Yego. Hari n'igihe vyanka kubandanya n'ayo mashuri pako uri kijuju canke utabikunze. Yego. Ugasanga vyose kubera ubuzima buba bwikomplicé nyene mugabo. Nuvuga je aho ngeze ndashimira Imana kuko vyarakunze ndakura. Hama naragerageje utuntu dutandukanye mu business. Yego. Hamanza kwisanga nyene mu mpuzu, ari nawo ubona n'aba amazina yose yaje. Sigaye fise ngo ni nako navyo ni vyiza novuga tu na jani keshi nakunda kuvuga ko ari ubuntu bw'Imana kuko si benshi bakuze nkuko nakuze canke babayeho nkuko nabayeho. Yego. Hama ngo bagere ku rugero nko mbagezeko. Yego. Si benshi bakuze nkuko wabayeho ngo bagere ku rugero nkuko wagezeko. Yego. Ari naho nca ndanakubaza intango yo kudandaza kugira no munsi ugere ku rwego rwo kwitwa umugwiza atunga uko wari waje no kubivuga. Intango yo kudandaza yari yoroshe, yari imeze gute urugendo rw'ubuzima? Ntiba yoroshe kuko kenshi na kenshi muri ibihugu byacu canke mu gihugu cyacu urwaruka rwinshi nanje ndimwo. Uretse ko maze kurengera urwaruka maze kwiyumvira ibirenze by'urwaruka guno munsi gwiyumvira. Intango ntiba yoroshe kuko uragira n'ivyo vyiyumviro vyiza, kagira niyo migambi, ariko kwa kundi nyene ugasanga intambamye toujours ni uburyo kuko nta mugambi n'umwe wokora udafise amafaranga. Hama rero urumva ko udafise amafaranga biragoye ko ugira uza gushira mu ngiro uwo mugambi. Kuko ibintu icyo ukwiyumvira cyose gukora gisaba amafaranga. Intambamye rero aba ari amafaranga. Kuba ngo ubuze mu mutwe kuvyiyumvira, ariko intambamye aba ari amafaranga. None burya uvuze intambamye n'amafaranga, uno munsi uhagaze nk'uku watanguye gute muri make? Ngena natanguye buke utuntu duto ndatugerageza, tumwe tugakunda tukamvyarira iki
hanyuma ibindi bikanka nkabireka nkahomba hama muga nyene kwa kundi nyene uri kurakora ibintu ukunda ntucika intege wewe ufise ivyiyumviro naho uba wifuza gushika ugumugwana upambana nyene kugira ngo ejo canke hirya ejo nawe ushobore ku buzima bwo kwibeshaho ahanini umuntu agwana iyo ntambara niyo nanjye nagwanye muri rusange intambara y'ubuzima iyo ni intambara y'ubuzima kabisa tuyagire gato wahereye kuko kugira mu kudandaza kugira we kubera ari ibintu natanguye nkiri umwana cyane radandaje itabi mugabo rya kompanije n'amagi sigareti uravyumva isigareti mvuze isigareti abantu bakera barabitahura hari ibintu by'amasuperimace ibintu by'amayesi hama ipaki y'itabi wasanga ariko nka 20 francs uza kungukako sinibuka iparete y'amagi ngo yunguka ngahe ariko nyene numva haba ariko nikaranga hageze mu cirero bijya bitangwa na mavakansi je n'ivyo nariko ndadandaza wacuja kudandaza uvuye ku mashuri hama haragera igihe rero uko nkatwe yajya kuri centre Gitega wakuriye Gitega nakuriye Gitega hari ahantu uvuga uti aha muri ville kugira ngo umuntu yunguke pa kurangura hajya muri ville ibintu biba bizimvye ukiyumvira kugenda kurangura mu zindi soko nizo z'ahantu za Makebuko hehe mu yandi makomine Makebuko ugere mu Rutana kugira ngo uronke ibintu bizimbutse kugira ngo umuntu abe mugufi biba bifite n'impamvu ari santimetero zora bari mirobeshe nkuko bakunze kubivuga ngo bari miro ari santimetero tarenza byajya biradepanda n'ubuzima umuntu yarabaye ko bya bintu byo gukubitwa mwana ngo ntiyanyoye amata biba byarabaye ni kuvuga uri mu iparete uri mu masigarete ugenda uraduga buke ivyo bihe byararenganye aho numva ko nkiri umwana mutoya ntangwe guca ubwenge mugabo urabona ko nonani turi wacu yatera amagume amagume ateye rero mvasha dusanzara na business we kurakora cyabanza gahagarara ariko ndibuka imbere yuko manuka ibujumbura ari umwana mutonya nibuka ngo nari mfite imyaka ingahe ariko nari ntanguye guca ubwenge nonani turi rero amagume ateye na ruguru novuga nti amagume yarabaye manini cyane ku buryo vraiment n'ubu niyo nduze mpara niyumvira kenshi kuri kahise kubera twari tumenyereye gukura dukina n'abandi bana dukina umupira mugabo ugasanga nyene abo bantu barasanzaye nta n'umukibona para ko babishe canke bapfuye bose ariko nyene twarasanze ubuzima bwarahindutse mugabo niyo nyanduruko novuga naciye manukiramwo ni Bujumbura ariko imbere yaho sinzi ahantu narose udufaranga dukenya ndadandaza inzoga ndadandaza inzoga kubera nta n'inzoga je nanwa mugabo ndadandaza inzoga hama rero sinzi ikintu caje ciciyumviro ahantu twari twarahungiye nkabona bako ahantu hadandaza umukobwa nkabona abapolisi n'abasoda cyangwa abantu b'abafonctionnaire basobanutse niho baja gushorera cyane yumvira nawe bajya abakobwa ba physique bihamagara bajya abantu bose urumva tukadaraza mugabo ntibazi kandi inzoga zacu zirazimbutse tugurisha ibeyi imwe cyane ndavuga reka nanjye ngira umufiance ni témoignage pana kubivuga gusa ngo ntwenza abantu ariko ni challenge umuntu ahura nazo mu buzima ni kwa rugendo rw'ubuzima ni ya mashuri umuntu agenda ariga nibaza ko ibi tubikora kugira ngo hari umuntu akora interview kugira ngo amotive abandi nibaza ko ari nayo ntumbero yanyu je ntanimvira
akakobwa keza vraiment naje sinari mubi gose nari fise akayobe gatamuye nyene mugabo apana freshere nyene y'amafaranga ndavuga ni naje vraiment je kajya gakobwa ngo ndakubwire ni wowe uri sheri wanje ngo ndakwereke nje ndamwereka amafaranga kwanza yego kandi ari abakobwa ni kake bihanga nabonye amafaranga ariko simvuze aya nawe mvuze nawe ntunze urutoki murababare amareko yaje nakuze ndi umuntu nkunda gusenga nari umukorezi nje ndaraba umukobwa umwe mu bantu nyene bari twegeranye bajya abana nyene mu ivire atacabaye vraiment nyene wawo ndi nyene ashaka kwatira abantu ndababwira nitora aya makazi yangahe udandaze hewe mbona nyene muvuma ziratanguye kubona bitanguye gusohoka naho nyene nitwabanye igihe kirekire nta mwaka twakoranye kubera ko je naciye manuka i Bujumbura ngabo kubera mu ndoto zanje urara ukuntu abantu bifuza kuja i Buraya je nanje nifuza kumanuka i Bujumbura kubera abona umuntu avuye i Bujumbura abona umenga azambaye style nziza yateye freshere yimweshije agacube nkavuga ni nanje ninakura zomanuka i Bujumbura nje muri town nyene ndahaye ngene bimeze aba rero ndi bumanuke aba ikintu cyabaye nuko suye kuduga nasanze ba mukobwa baramuteye inda abantu babakiriya biwe sha babakiriya wabasigiye umugore aba ndamubaza ntibyagenze gute none wewe tukavuga kuri sheri wanje dere daforoza we vyagenze gute chapu cha kiriko ayere kwera hanyene kweri none wawe manutse nkwisa meza ngatatane ndaduze kuraba sheri sanze nawe sanze uri bungenze ndamwe mahera yo yari murumva wanacengira isoni ngo mahera narabitse ibikene kame baraguhohoteye gusa ndabona ko urumwizige ko wabitse n'amafaranga naco ego ndayatora ko ndafata amahera makenya nka 50,000 ndamuhereza yari menshi nibaza ko yari nka dote ntanze vraiment cyangwa uruvugano sinzi muganye ne kuba yari amaze gusama inda yego hari asigaye ko apambana n'uwo muntu yayimuteye nawe ngo numva amatwansume ngo ari umupolisi nawe aramuha imitation ntiba byoroshe sinzi ko iyo interview azoyibona rega racari aba rero jewe ari ikintu maramvuga ni gusa je tu nabonye ikintu gusa nabonye je Imana irankunda ego utuntu twose nagiye ngerageza narona ko arimwo ikiganza c'Imana nyene ukuboko kw'Imana urakubona kubera ngororotse gusumba abandi ariko narabona nyene tu ngira ngo nyene kwa kundi bavuga ngo Imana iritaye imfuvyi n'abapfakazi ngira ngo vyari birimwo kubera ko je n'abantu bagiye barankorera iciza nk'abantu bampaye indari Bujumbura n'abantu atakintu kwe duhuriyeko ubwo gusanga bafise umutwaro w'iwanje mbe kubayeho gute bakambaza bigenda gute none ugiki wambara gute ego nuko muri rusange nivyo urasubiye ruguru ugiye kuraba ivyo wasize urugendo rwo kumanuka i Bujumbura rwakugendekeye gute urahashitse uri mushasha ndi mushasha nonanikati kandi amagume yari menshi ngaho i Bujumbura ndi umwana mutoya vya bintu by'ubushapo kwanza birabanza bigahagarara ukaba depeze gatonya kubera ushitse mu giswa mu bantu bavuga babanyamuji uratinya no kuvuga sinzi ko urabona umuntu nyene akiva ruguru ari akantu ko kwikengera nyene abafise n'igiswahili nyene numva uvuga ati none umuntu n'umwana uramutiye akanyamuji nikaba karagufata ari akantu k'akabeho ka ruguru nyene kaba karakuvamwo hama kandi n'imibi irakubonera sana umenga yakumenye ko umushitsi hama rero ape yaho ucugwara malaria kabugwinjizo baguhaye ndagwara malaria kwenda nja muri source ndivuza ndanyuze urika nyene nibaza ko ari nk'ibatise mu Bujumbura kandi vraiment malaria naherutse yabaye iyo nyene gushika n'imyaka yose maze Bujumbura sindasubira kugwara kuva mu 1994 sindasubira kugwara malaria ego
sinzi nyene ndashobora kuvuga ngo singwara ndashobora kugwara nkamenya umutwe nkagira gute mugabo ako kantu Imana yarakamfyondeye nyene ngira ngo sinzi yego ni kuvuga urashitse Bujumbura harakunyuzuye urabatijwe nkuko babivuze wabanije udandaza ya sigareti n'aya magi byagenze gute sigareti byaciye bihagarara kubera ko d'abord Bujumbura buri mushasha narendiriye kwanza amaguma aramera nkaya ko nari mfise ahantu hashikiye bampaye indaro nta kibazo cyo kujya no kuryama nari mfise ikibazo cya kashi gusa inoti kandi urumva ko nivyo narasize ruguru byari byahagaze urumva nje ariko yafunctiona mugabo kamena ifite udufaranga dukenya do base mvuga nti ndashaka guca nkamwe munobona nk'amasoko aruguruye ndashaka gutembera nka visita mu isoko nkaraba icyo nokora kandi nivyo narabikoze mu isoko yo mwijabe ndatandaza ibintu bya kinkaleri by'amatara mampure ibiki ubuntu ari ibintu bya fashion byaje mu nyuma ibya fashion byo kugira ngo umuntu ngo mukonesere urana muri iyi misara y'ibintu bariyita amazina na jewe na mukonesere ngo by'ubukonesere byaje mu nyuma urabanza ugacakarika kwanza niko ubona gucakarika icyo kintu sinzi ko azagitahura ukubitika urabanza ugakubitika bon naragerageje utuntu twishi narabayeho kubera kuriha chambrette nabamwo nkakora ibitumbura ntivyari byoroshe nkagenda nkasaba umuntu w'ibotike ntindandaniza kano gasashe nta sinshaka undangure ni mugabe mwo pourcentage yiwawe gabo akabidandaza abonye abikunze acambwira ngo urazana ibindi tagera ku rwego rwo guca umufuko wose anatanda kurogera ari utuntu tutunjiya mu masite sinzi ko harobona apa kugenda gutya ugororotse ugoroye barabara mu minyuro ari utuntu tutiminyuro ugenda uracamwo mu buzima gasanga uyu munsi urakoze iki kirakwinjiriza udufaranga kiragaye gutya kwinjiriza ifaranga ariko nyene nibaza ni ishuri n'ubuzima ni ishuri nari mu ishuri nako ndiga ko abandi bagenda bagafata amanote bakagira imboroko bakagira gute bakanavyiga no hanze bakiga mu ndimi zizi canke ziriya je nanye nako ndagira iyo challenge ntivyari byoroshe ariko ni bon ni sawa cyane ni sawa ntiwidoga oya sinidoga winjiye mu mpuzu gute rero umunsi wa mbere uvuga ati ndinjiye mu mpuzu winjiye mu mpuzu gute wahereye mpuzu natanguye gukorera umuntu bimwe by'ubukorezi je ngirumva hamwe bava nkuba kubagira umwana ngo ushaka kuzobika kubera nakuriye negereye abantu b'abakatolika cyane b'abapatiri natanguye kuba umukozi ndi umwana mutonya urana wiga nka deuxième primaire urumva ufite imyaka mikeya nk'imyaka 8 ko twatanga dusindwi hari kera pano umuntu twafata umuntu w'imyaka 2-3 ataramenya no kuvuga kwakiye kari ha minervare ugamutondesha ukamutwara ari boda ntwaye umwana ku ishuri nawe ntazi n'ibyo agiye uyu munsi basigaye bavuga ngo ni mu binyoni usanga bariko bararira ama rero urumva nari ncubwenge avuga ari jewe birashobotse nzo kwiga amashuri maremare nzo mumpati ko bagiye bavuga ngo bapatire ngo biga amashuri sinzi ko ariko bikimeze muga twari tuzivuga ngo umuntu ngo abumubikira cyangwa umupatire yariga Imana itakayiheza agasubira kiga ngo agasubira kiga bakajabuka no hanze rero neza uzari indoto ziwanje nshaka umupatiri nico gituma ngaho nitonda nk'abapatiri sinzi amuga mu nyuma rero byarahindutse ko bivanye n'ahantu agenda abantu bampaye indaro ntavuye ukizwa nkijijwe rero urumva n'iyindi destination nari mfashe ndiga ubuzima gushasha muri uko kizwa rero nahuye n'umuntu aransaba ko noja kumusigaranira agende asimbere Kampala gatonya kurangura hama agarutse asanga naramudandarije ibintu byinshi nyene
nyene amafaranga basa ataziga wamusigariye mu mpuzu nyene mu nyuma rero caragira ego camba ninjiye mu mpuzu gucyonye nibaza ko naramukoreye nk'ikiringo c'imyaka 3 n'inusu ego ngako inkuru y'umwana isubira inyuma kubera nari mfise abandi bana muri bwa bufuvyi bw'abanya nifise abana tuvukana byarasaba yuko ndabarera ego byabaye ngombwa bamwe ndabamanuka ni Bujumbura bige batangure primaire ngaha ubigisha wowe nawe ukirukiriro uri mukuru nyene ego je natanguye kuba umuvyeyi ntaraba apana ko nari bwagere no kurongora oya kubera nyene ubuzima bw'ikomplexi utangura kurera abo muvukana gufasha abantu mugana navyo ni vyiza kubera uyu munsi abo tuvukana barabaye abandi ubu nabo barafise abana babo barasohotse wakoze n'igikorwa ciza ubu nyine ko bavivuza ubuzima bw'ibujumbu mengana bataboneye hari n'abandusha amafaranga ariko gusa nyine hari n'abandusha n'amafaranga kubera ko nawe hari aho nigishije ndashise sister wanje nigishije kudandaza ego utuntu duto mu ngo uyu munsi n'umuntu akomeye cyane neza cyane ariko vyose babikengurukira wewe babikengurukira Imana nawe warabishize mu kuboko mbo nanjye nabishize mu ruhara ariko mugabo nyene nibaza ko nta kintu kimwe ciza umuntu yokora ego mbo atari wa mutima nyene winyene basi mvuge hasi hari akantu Imana nyene bigusunikira gukora ikintu ego ego urugendo rarutanguye urukudandariza umuntu hama rero nabonye ko ndabishoboye aravuga ati urafise tara yo kudandaza hama taratera imbere ego teye imbere mugaranya guma niyumvira nanje umva harasigaye niyumvira none nanje ego nzobaho nka jewe gute nzogira ibintu vyiwanje gute cyo cari gisigaye ari kibazo ngakubera namaze kugira urugo namaze kugira famille yiwanje nuko gukorera umuntu urumva na profise muri duke nari mfise ncandagiramwo mariage kuko hari ikintu kimwe nakunze kugira mariage kwanje nkiri muto byaramfashije hari ibintu byinshi hari ubuzima bwinshi hari ibintu bisamaza abajene bubu beshi je ntabayemo novuga ndavyita ko gusamaza kuko umwaka uragenda undi ugatangura undi ukagenda gute ukagira gute mugabo ukirota uruvugeze mu 30 ya famille yawe atane yoragira hama pritse wavasi imbere niko ibintu tera vyikomplika rero hajya keshi mpanuye n'abantu banabishoboye bona bikora hakiri kare ukomeye wiyumvira ufise guprojecta imbere nk'umuntu ushaka kuzovamwo ikintu ushaka na mariage yoyigira hakiri kare erega umunsi kigoye abajene ni bwa buryo mugabo hari gihe wiyumvira ati je nzogira mariage narateye imbere mugabo usange kwagutera imbere kwawe biratevye utera usubira inyuma none nimba bizoza nko muri 20 ufite 30 numva uzoshikaye 50 je bazanye ko uko umeze kose worongora kandi umugambi w'Imana ntuhagarara ngo niko warongoye Imana yaguhezagira ni no mu rugo rw'Imana yaguhezagira yego uyu munsi biri no mu bintu bigoye abajene ndaza kugishikiraho gatoya intango iratugora wowe urana intango ntiyakugoye ariko yari ikuruhije yarangoye intango yarakugoye kandi yarangoye kubera nawe ukorera umushahara nyimba utivye ugarura ku mushahara gusa jya mushahara urawujyamwo uri deplasamwo urarihamwe inzu biragoye kugira ngo ekonomize amafaranga yotuma uronka umutahe birumvikana biragoye nimba atari ibanga no musorwa mu batunzi no mu bagwiza tunga bakomeye mu batunzi bangana gute umuntu muto yego bari ku rwego mbo iyo tuvuze abatunzi hariho abantu ca tubona banaka mugabo ariko nyene ku muntu wese ku rugero rw'iwiwe nko ku rugero uriko uharugwa mu bantu tutoharwa ko yo baratanguye mu buzima nka buriya watanguriyemo uvuze ati ndatanguye jewe nka Oscar watanguje umutangana gute mbo après mariage nuko ntakivuze yego harabaye umuntu novuga ni nk'umuvyeyi ndanamushimira cyane kenshi yana navyibutse nta kintu kimwe noronka no mukorera
mugabo hajya birakomeye cyane kubona umuntu ashaka kwiyumvira mu kibanza ciwawe nkuba akagira umutwaro w'iwawe akavuga ati none ujyana akakubwira ko ari umwana ameze neza atekereje yitonda yubaha Imana kugira ngo abeho neza atamuntu amuturubika atamuntu amucira amate mu kanwa ngo ibi n'ibintu nkavyo wakoze baziko n'ababosi ari ababosi bakara barakara ababosi bakara batihanganira ikosa ku mukozi yego kaja ntatinye gutukira mu bantu cyangwa abakiriya nk'uko baje ari benshi agashaka kuvuga cyane kugira ngo yerekane ko ari we boss azigere bijyana biraya karaka nakantu nyene gamenga nakantu k'inkota umuntu abagusogose wewe uri babura urumva uri kurasomesha kikirato urumva boss kikirato urumva kirazimvye umega urumva nyene ugisomesha nk'uwari wakiranguye nyene mugabo kajona uwundi muntu ku rundi ruhande amenga nyene agoshize hasi ntibiryoshe muga nyene byagenze neza ko ujya muntu ne acambaza yarampamagaye aratira ndagukeneye uraza tuvugane ndamubwira nti sawa shitse kukaza sharambaza kibazo bijya ndanaza n'ivyo wawe ntoya ati ajya imyaka yose tugushoreye nti sivyo wawe ntoya sivyo wanje ni umubosi ni wawe wundi ameze gukena yego cyaratwega cyabaza kujya muntu menga arakara mwumvikana gute ndavuga nti burya hajya umuntu agira amanyama ntabarabona yego bundi hari akantu hari ubuzima ubamwo ukiga guca bugufi ku buryo yego marigru ko umuntu yo gufata kose yego uteza guca bugufi utumugahuza ukaviva ubwo buzima kandi ni experience nashaka kubaho ngo wibabure boss avuge nawe uvuge cumenga uramurengeye akarembe mu kirundi ho umenga nyene nivyo nawe bisaba nyene ko wicisha bugufi mwehe respect wiwe yakuba ufite amafaranga umugumu umuhezagira umugumu ubwira uti ibi nibi ayaye bana wewe vraiment mu bandi bagabo bose ngira apana bimwe bavuga ngo mu bandi bagore bose warahezagiye mu bandi bagabo bose wubahwe wewe wubahwe vraiment ariko yene nakubwiye n'ubuzima nyene n'ubuzima tujuru ubuzima ivyo byose warabibayemwo haragera igihe nawe ukabaho yubayeho nka wewe nyene hariho umutima ugira nkuje nta mukozi no kwiruka nabo baba bandi badukorera muhira yego mugabo no kubwira gusa kubera mbona ko wananiye nkabwira nti pardon vraiment kubera nuko yego wogeregereza handi mugasi no kwiratako yego uwo mupaparaje rero yaranganirije cyaramganije nubwo yaba 500,000 nta muntu nokorera umuntu 500,000 mugabo sinanaharuye kubera ko abantu bari bamenyereye mu mpuzu nshasha hari abantu bazituka ngo nibishobe mugabo Imana bababarire azi ngo nibishobe je cyo gihe niyumvira muri ya 500,000 niyumvira ko nshobora kuzinuka mu ruvumera nkarangura ziya mpuzo mwibaro kubera ziba zizimbutse nabona umenga harimo ama pièce menshi yego hama rero mugabo sinanaharuye mbere ikibanza avance bonsa bangahe iske kukidekora gushamo ama etagere nangahe ivyo bikuyemo ya 500 yacha hera mugabo rero mu nyuma mbajije irindi gira kabiri ya 500,000 yampaye acabwira ati yo tukutambwiye none tije naguma nibaza none yakoresha gute mu rugendo rw'ubuzima nyene aragwaye 500,000 ubonye ni makeya uratanguye yaranyongeye yandi yarakongeye yandi mu cyanyongera yandi sino dondagura ko byagenda ariko yaranyongeye million acabaye million 500 ubandanyura ambavu nanye nari narose utundi menga nyimbari 370,000 acabaye million 870,000 cyanda demara kazi rero ubandanyura duga ndavunja dollar ndagenda mu Buganda ndarangura ndanguye ibintu biragugwa abantu bari abanyeshuri nayo ifite ukuntu nibane neza abanyeshuri muri university muri iyo myaka ko je nari umurindi muri eglise nari umustar abantu bari banzi kandi nambara gahuzu kagoroye nyene kari mbo sirimeze nteri yemeye muri Panecote
ubunye ibintu byarahindutse usigaye nyine mbona bajana umuntu araza n'umupande koti ngo ngira agaskini ka sisi ngo ngira ngo shikana ku kijisho gikire ngo iryo ni ndende yo keri pana twambara zavamwe zibiri Chesinde none hari kimona nibaza nagakiza kahindutse canke ni model tujana nibihe nibihe bya none generation ya WhatsApp hari umupasiteri niyo waririmbye ukabuja gutya ngujanye na ritime ya ibara ryaba ari dimashi kwikira ni waririmba karabaye nagize nasambanye oya wanyiga wewe uri kurazana ibintu by'isi mu uri kurazana ibintu by'isi ndibuka mu myaka yahera Facebook zikiza bavuga ngo ni by'abafirmaso ariko no munsi niho basigaye bacisha amasengesho live nyene turiko tujana nibi urumva igrisi biri en direct no kuri Facebook ariko ubwa mbere bavuga ati ni firmason ya bon tuzomenyera kubera iterambere rije ntawe risiga n'ibindi bizo ntawe risiga kandi urumva nuko je nabaye rero jewe ncanatangura hacigiye kinaka nk'umwaka n'inusu handi mbanze gufata ritme haba harimwo no kwiniga no kwibo haba hariho bimwe byo kuzinduka ngo ugiye kunywa icayi ngo ujye agasandwich yari yanye kwa Simbare niyo ari VIP niyo yaragezwe apara ko unwa cakindi bazana mu kabido bakagusukira muri mirongo mu isoko imaze gutera intangwe wikanze gufuza udufaranga wacuja kwa Simbare ari utuntu tutwa ducruwasa du Boris Pevian amaterme nkayo nyine atangura kuzaraja mu mutwe shitse kavuga ati nzanira kanet teore ibintu bya gutyo izongo nk'icyo urabanza ukarindira kwanza urabanza ukarindira kubera ko niba vyoroshe gukoresha amahera makenya niyo uri 5,000 niyo uri 2,000 umenga araheze kaje abantu buje umuntu araronka 500,000 agataha aheze akarondera gushasha bukeye kaja muri boîte kandi abajene cyo kibazo dusigaye dufise kunguruza karaoke ngayiraheze kandi yayikaranywa inzoga izimvye gaca agenda Crystal canke ahandi hantu DJ Pole yuba kivira none ayo mafaranga bukeye ngo twaciye kunywa isupu rendi ngo rirendi mesha iminsi barayibatije n'amazina bakura birori taniza murama ari ubuzima mu bihe byayo iyo uri muri ivyo hari ibihe navyo biba bingombwa ngo ubibemwo kubera ko n'umundi nshaka kugira experience y'ubuzima ivyo tutabibayemo utabiciyemo neza cyane Oscar Fashion wa wundi yavuga ati jewe uku abandi turota tugenda iburaya mu rugendo rwa mbere wavuga ati je ntegeza gushika Bujumbura urageze ku rwego uragiye Kampala mu Buganda uratanguye uzi ntari icongereza uratanguye kubwira muri ya migwi y'ababandi bavuga ati naba boss barifise n'abakoneseri bemeye urugendo rwawe Oscar rwo kwiyumvira ati ndashitse mu bintu basi ndatanguye gukora n'umuriyoni gukora ko n'amafaranga arenze 500 watanguza ko nk'umutahe icyumviro caje gute uno musi turageze mu bintu cyo kugira ati ufashe ugwaruka amuri gufasha ugwaruka uvuga ati aba urunugwaruka ari kanze ndabafasha wavyumviriye gute byaje gute tubwire experience nagize muri ivyo bihe byose hajya niho kesho akunda kuvuga ngo akanyandi katagurutse nkamenye ubweze umuntu aza kumenya ko aha iwacu umenga turi inyuma gatonya yujabutse umupaka karaba ibindi bisagara karaba ingene vyubatse karaba amashopu yabo karaba business movement zabo ingene zigenda mucaba ati ngereranije ni iwacu kandi kumenga hari akantu kabuze badusize
Bon, ya umuntu ntushobora kugira ngo jembeho nka naka ko muri urwo rugendo je ndashobora kuba mfise $800 y'idolari canke $600 yego kandi ndashobora no kushika mu shop imwe kubera hari ibintu vyiza nkayaranguza agaherera ngaho batambuka rero express nabonye batambuka ucibona ibindi bintu vyiza kandi ukeneye ngabo mahera yaheze yego wayaranguriye mu kibanza kimwe yaheze yego wavunjirije aho nyene yahereye aho nyene ubwawe nyene ugacuvuga uti reka nzunguruke kugira ngo ndonke ide ninagaruka yego ndabe mugabo rero niho hahandi nyene urumva biragusaba ko ukoresha inguvu nyinshi cyane yego ndugu yangu kazobona umuntu wese yahereye hasi yego kabona udufaranga twiwiwe kazobona arose n'ikintu arya zomureke yirire aba yarapambanye aba yararusha barapambanye hama kandi ubunye urwaruka rwishi ndakunda ruraba yego nico kibazo twari tunariko mbambona nyene norohanura niyo abavyeyi bawe baba bahari simaka ngo kugira ngo ubuzima bukwigishe simaka ngo ubanze kuba imfuvyi umuvyeyi yarakwigishije yarakuriye amashuri habageze ko nawe umwereka ko bijya bintu ujya mutima ubuvyeyi yakweretse kakurera akakwigisha akagira guti nawe umwereka biraryoshe gufasha umuntu kubana arateye imbere yego surtout ari nk'umwana wawe kubana arageze ku intambwe hari n'ingihe uvuga uti papa aba yatekereza ibi n'ibintu byahora bikugora reka nabigukorere reka ndokurihira umukozi reka ndakubakira inzu nyimba ntani inzu we warakoze kutwigisha yego urumva warakoze kutwigisha ukabona nyene merci wowe umuvyeyi menga umwubakira inzu kazura muntu kasira nyene ingene abaho nyene agatekereza akaryama hama muri iyo myaka ace yiyegereza Imana akajya gusenga mu ya misa ya sasita kuri katedrali ntayisibe akadeplacement aragafise uwo n'umuvyeyi ababayeho neza cyane twese nico tuba twifuza yego ivyo biraryoshe cyane mugabo rero urwaruka bagera kudekuvura iyo ntuzeye baraciye mu bintu bibonona byinshi yego usanga nyene muvyeyi hari n'igihe nyene atakaza n'icizere akatakaza icizere ku mwana wiwe ntibiryoshe urabona ko benshi banagerageza bakabaronkana yo hanze baje kurondera ubuzima aho umuntu ageze hose araburondera kandi burakunda iyo ufise umutima yego bo je rero ni juste ko namye nkunda ko umuntu nanje mbona ko no mufasha agatera imbere nimba nta n'amafaranga ndaguhaye haje igihuro igambaye s'amafaranga igambaye n'icyumviro kiba gikenewe kuko abantu bake bashobora guhanura umuntu ngo atere imbere kandi bukaje nk'abantu benshi baranyegereye surtout nkaho ntangwe kuzanagenera ku marezo sociaux kasanga abantu baranterefone ndagukeneye ndafise umwana ashaka kumufashisha gucyanye mumamagarire mumpera imigambi benshi nara bosi nkunda nyene ngo nirate ngo ibi narabikoze aho ya sindi wa muntu ngo uko nambitse umusitari nkeneye ifotozo oya sinzi ndabikunda mbo ico nakoze keshi je twakuze twatwigisha ngo ico kuboko kukuryo gukoze ukubafo nikukumenye ni ivyo mugabo urabona ibintu byose byarabaye nyene by'amarezo sociaux hari n'igihe binaba ngombwa n'akazi kawe ka branding ka promoting navyo ni vyiza si bibi si umutima wo kwirata cyangwa kwiyerekana ariko kandi abikora sindabacira urubanza ni sawa ariko byinshi hari ibyo dukora ntibinamenyekana ego surtout nk'ibi byaba gufasha abagwaruka kubaha amayide kumva ko hari ikintu uwo muterera mu byo ariko arakora icyumviro ukamorienta n'ibintu twama twakoze cyane ni ibintu mwama mwakoze cyane umunsi nka Oscar Fashion turamuzi cyane naho tutashimye kuvyinjiramo gose ariko reka tubiceko muri entertainment urugendo rwawe rwo kudandaza cyaye gukora imigambi y'uwawe nk'umudandaji n'umuziki wigishije ikabandi
kubera ko no muri eglise jewe nari umuntu sinari kureba umuziki. Yego. Bawita umuziki mpimbazamana mugana umuziki. Gospel. Kuko note piano keyboard ijya niguha vyose. Yego. Hama rero mbo kubera nyene nanye hafi y'umuziki. N'igihe umenga urusengero ndagize gatoya kugira ngo donko nkore ntozeye. Nashimye gukora n'abastari kubera ko nabona ko ari yo nzira nziza yo gupromotinga akazi. Ko abastari nabo bafise une voix ishika kure, hama kandi ibikorwa byabo bishika kure, hama kandi n'abantu bari celeb n'abantu bakundwa. Hama ntibisigura ngo yuzinanye n'umustar nango uri umustar. Bivana na vision office. Nivyo gutera amanyama uje ngo nakana nakaturazinanye. Sawa ni mumenyane mugabo ufise vision yiwe, arafise vision yiwe na afise target yiwe na afise target yiwe. Yego. Je target yiwanye ni ku branding akazi kiwanje, ni ku branding na Oscar Fashion bayimenye ko ejo ndashobora kufafise indi project iri big nifuza gukora nka entreprise. Mu gihe izina ryanje nari brandinze biciye muri yo y'abastar. Yego. Biranyorohera gufatisha. Eko ranyumva. Yego. Mbo abantu sikuvuga ngo abantu none kubera ki Blarudi. None Blarudi mu kintu kijanye no gupromotinga zirya nzoga wana hari kibazo yogira. Kubera kisha amahera mu bastar. Je nuko atayomfise. Ntayomfise no ahubwo nogize n'intuzeye gigisha umuziki. Kubera umuziki ni kimwe mu bintu biruhurira abantu. Yego. Nanje nshaka kuruhuka ahantu nsohoke nshaka gusohokera ntagira umuziki. No kuvuga ngo ni ibintu biri mu maraso yo wanje rero. Hama rero ushaka gukunda umuziki ntukunde abawukora. Yego. Ni ibintu ugenda hama rero nyimba ari wowe nofasha kubera ko umuziki. Novuga ni kubera ko nanye mba ndabikunze. Sirituka umuziki wo mu Burundi ushaka kugufasha guha support tawukunda. Utari umuntu nyene wawo nyene nico gituma abantu benshi zora n'abastari keshi baridoga ngo ntibaronka support mu entreprise kanaka. Mugaga cha yumvira umuntu yifite entreprise yiwe arahingura nyamba wewe nka team management yawe itagiye kumwumvisha imuhe projet muhereke yuko hari akarusho ni yakorana na wewe usanga umuntu ntibazokumenya. Mugabe birasaba wewe ahubwo mugabo biriko birahinduka kubera ibintu bya n'umuziki urana abantu batangwe kubona ko ari akazi. Yego. Babunye biratangwe gusobanura urabona bakiri kwa ruri indege. Yego. Satubibandi abantu batandukanye iyo muvumira hari ni ibintu bitanga icizere. Ni cizere cyane. Ni ibintu bitanga icizere n'abantu bafite ama entreprise cyangwa ama company. Yego. Bakabona ko tibya bintu birakomeye. Ahantu harimo akantu. Harimo akantu. Kuko nyimba umuntu ari muri Australia yo tumira bifesi. Nuko harimo ikintu amubonamo. Neza cyane. Kandi nimba ari umuntu abantu population iri muri Canada. Kavuga ati kigingi ingwino uteramisha abantu. Harimo business. None natwe tubibone jewe saba Imana imama amafaranga nanje nangore kwemesa mu muziki apana gufasha gusa gufasha umuntu kukanu gatonya muri kubana mutereye ipere y'ikirato kubera mutija kanu kistire canke yasavye support ya nkamuha akantu gatonya ataco kamaze urumva urazi ko n'igihe cyo tubategeka ngo turirimbe. Yego. Basanga nyene jewe nokabaye mfise amafaranga muziki je no shama amafaranga harimo ikintu Imana nivyo ivyo kandi vuba cyane ndabirindiriye. Oscar Fashion ndabirindiriye kubera ko Oscar Fashion ni Oscar Fashion kubera mo nako kantu ko kuba nari akazi kanya nakasuse n'abastare nako ne karimo. Oscar uno munsi uri mu bantu bafatwa nk'icitegererezo n'abastari. Kandi haririmba. Ego.
abastari baragufata icitegereza kubera ni kimwe natangura ndakubaza kubera impanuro ukuntu ubafasha muri make impanuro baha ukuntu begera ukuntu baba hafi cyane gose ni kuvuga uri icitegerezo cabo gose nk'akabazo no kubaza gatonya kamatsiko abastari bari mu batumye ibintu vyawe bigugwa cyane ugeranje no mu misi no mu myaka ya kera bo si kuri basi bimwe by'amaprosantaje mu bango 100% ego no kuko akazi kose d'abord gukora n'abastari ntivyoroshe birasaba ubundi mutima wo kwihangana ntagote na titre kiganiro ndago nashaka kwishura ikibazo ciwawe ego byaragize ico bimara kubera ko hambavu umustar ego hari n'abantu uruhara runini y'abafana biwiwe kubera ko bakunda ujya mu star bashaka kwambara nkuko yambara bashaka kugenda nkuko bagenda bagiye nko mu kirori cyo bagende bamuteshe ahubwo baramushire hasi mu nyimba yaregeje banamusuma muga rero nivyo ni novuga birafite icyo byatanze hama kandi ni mu bari bamwe baza baramvuga kuri media keshi umuntu bamuvuze kuri media ijwi giwe rishika kure ya emisi ukoze izobonwa n'abantu bari ngaha n'abari bari mu makungu hama muri bagere bahari bazoca bifuza kumenya Oscar ninde nimba nakoze ikiganiro ngahi wanyu hari bazokiraba kuvuga ati umuntu twamatumwumva twumvize nawe ivyo yayazi neza cyane nivyo mu gusozera Oscar Fashion watuyagiye urugendo rw'ubuzima guhera hasi kandi turagushimiye cyane uri mu bantu bavuye kure uri mu bantu bavuye kure ndivuye kure muri make yego ntibyari byoroshe ku ntahe yawe y'ubuzima duhereye hasi ugenda uraduga buke ugenda urakura haragera igihe uronka ubufasha uri mu bantu bake bemera ko bahawe n'ubufasha none gasha agataho turanakigushimiraho cyane ugenda nyine uranakura gushika aho wikora ibintu by'iwawe urageze no ku rugendo rwaho utangura gusohoka igihugu ugenda kurangura mu mahanga ubu nyine uri kurakora uri kuritwa nyine umuntu kugwega ageze ko yitwa umugwiza tunga nuko nyine ko byitwa isoko ihiye nari yakiriye natanguye A0 je narahishije ibintu mu isoko bashe central narahishije ibintu natanguye A0 rero narabonye yuko umuntu ashaka kujya amara umutunzi no munsi bugaca ari umukene ninumva ashaka kujya akantu nkabona umufuko wanje urampremeta ko yajya akantu karyoshe naba ashaka kuguta gusa numvirize guya ako kantu nzokarya neza cyane nitaye ndazi gusesagura icyo bivuze urazi no kwekonomiza icyo bimaze murantunga nawe ciriye urubanza reka tugushimire cyane urakoze cyane reka tugushimire cyane ndagushimiye kubanya waduha twaba tugira party tubagize party naho nivyo kuvugana ni byinshi kubera ko ufite intahe y'ubuzima ndende muga abantu rero keshi ndamaze kubona keshi mu commentaire yego abantu bazakoga ngo urumva ngo ngo bwabune ngo uvuye koresha ngo rega shawara torarusi ivyo naco bimaze era yushaka gutera imbere wirinda kuraba inyuma iyo wavuye neza cyane ukaraba iyo ushaka kuja gusa jewe iyo navuye ntaco hangize yewe ntacyo hangize ntunabitakaze ku mwanya nabo baravyumva muri commentaire uvuga uti je ndagukunda gusa ukomeza bibe biheze nta bindi je yaravuye ntacyo hakoze ntacyo hamaze gusa icyo mviza niyo nshaka gushika gusa nta kindi neza cyane kandi umuntu wese twese bon si kuvuga ngo ibi
mu majambo menshi navuze hariho kamwe gashobora kwigisha canke yego kaya katakwigishe kareke harundi kazokwigisha neza cyane ni bon turagushimiye cyane urakoze cyane nukuri mwaduhaye umwanya reka tubakengurukire mu muri byinshi ko mwatwigoreye ukaduha n'uwo mwanya n'amahoro cyane yego reka nshimire nawe wese wafashe umwanya mwiza ukadukurikirana kuri Buja Town TV ukaba rero utaragira subscribe ntiwibuke ubigire na like hariho ifyonde binabaye ngombwa unaduhe n'agakomantere kanadutera n'intege usuko n'akaduca intege nta kibazo karatwuba n'abashaka gushigikira ibikorwa byacu dufite amaproje menshi n'abashaka kudushigikira nimero zingaho mu minsi iza tuba dukeneye aba sponsor bako ba sponsoriza kubera agiye kurapura cyangwa nshaka gukora clip video no muri business turakeneye aba sponsor neza cyane urakoze cyane